Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Denise Ndadaye yarifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba Nkurunzi wo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro mu bikorwa vyo kuvanga isima n'umusenyi vyo kubaka ishure nshingiro kuri uwo mutumba kw'igenekerezo rya 16 gitugutu no mwaka. Mwijambo yashikirije abene gihugu ivyo bikorwa birangiye, nyakubahwa Denise Ndadaye yamenyesheje ko yari yagiye kubashigikira no kubatera intege mu bikorwa vy'iterambere barimwo, aca basaba kugira ishaka. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye abanyeshure gukunda ishure, abigeme nabo basaba kwirinda inda z'indaro. Yarangije ijambo ryiwe hamagariye abene gihugu kubumbatira amahoro n'umutekano no kwirindikiza coronavirus. Twakoze runo rugendo hano muri no komine ya Rusaka kugira ngo twishikire ku kivi. Twishikire ku kivi kugira ngo turabe aho mugejeje ibikorwa vy'iterambere. Tuje rero tuje kubashigikira muri ivyo bikorwa vy'iterambere murimwo. Twabonye amashuri, mwatubwiye ingene vyifashe mu mashuri, turabashigikiye ariko tubasaba yuko nkajya amashuri muri ko muratwereka cane yuko twese turi kumwe bishoboka nkuko ari civugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye avuga ati turi kumwe twese birashoboka. Twabonye yuko hari bitari bike bikenewe ariko kandi turashima n'ukuntu mwatubwiye ati nubwo biga ahatameze neza ariko abana baramenya ni vyiza cyane. Natwe turabateye intege mubandanye gutyo oya, ariko kandi twagomba tubahamagarire gukunda ishuri kuko hariho abenshi bava mu wa mbere ari benshi bakaduga ari benshi gushika mu wa gatandatu, mugabo maze gushika mu w'icenda ugasanga itigiri cagabanutse, ukaje usanga n'abagiye gukora iyo konkuru bayikora ari 15 mw'ishuri rimwe canke 20, kandi bavuye mu wa mbere ari abana bashika 80 ari abana bashika 60. Rero twagomba tubahamagarire mukunda ishuri. Nagenda babwire yuko utize burya igisata c'indero ni imwe mu nkingi z'iterambere, kuko utize nta kazoza muzoba mufise, nta bayobozi muzoronka, nta bashinga amateka nk'uko babwiye muzoronka, nta bashikiranganje muzoronka. No kuvuga rero mwitwararike kwiga, mushira imbere amashuri, nimuyacire hagati. Hariho abakobwa canke abahungu gasanga batwazanye inda z'indaro. Twagomba rero tuzitire tutaronegwa, twirinda bigeme birinde gutwara inda z'indaro kugira ngo bazoshike muri ya mashuri bipfuza, bazoheze baronke aho bazovugira ijambo, kuko udahejeje amashuri ntushobora kuronka aho userurira iciyumviro. Hariho n'abarezi nabo nyene bajamwo bagashobora gutwaza inda bakagoba izuragi. Murumva twaravyumvise, nimba bitari ngaha mu Rusaka twaravyumvise aho hiyo mu komine ya Bisoro. Murazi ko naho nyene ari komine imwe muzigize intara ya Mwaro. Urumva rero urugo rw'umubanyi ruhiye urazimya kugira n'ubwo wawe ntirufatwe. Nongera ndabahamagarira kubandanya mwikingira cakiza coronavirus cyugarije isi yose. Ndibaza ko ngaha mu Rusaka mumaze kubibwirwa katari gake, na cane mu kwitwararika kugira isuku, mu gukaraba n'amazi meza n'isabune, cane mugakurikiza za mpanuro duhabwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Imbere y'ivyo bikorwa, nyakubahwa Denise Ndadaye yarifadikanije n'abene gihugu mu kwimbura ibiraya mu murima wa komine Nyabihanga uri mu Mwonga Nyangungu.